aho hari ku mutumba Mutana zone Jene komine Kayanza intara ya Butanyerera aho kuri uyo wa mbere igenekerezo rya 30 ntwarante abene gihugu bava ku mitumba igize zone Jene bari begeraniye ku ruzi Mwongere mu bikorwa bijanye no kubaka ikiyaro cyo kuri urwo ruzi bakaba ariko baragaragaza umunezero mu gihe umushinga mateka yatowe mu ntara ya Butanyerera yararamutse aza gutanguza icyo gikorwa cyo kubaka ikiyaro Mwongere. Urwo ruzi rukaba ruhuza imitumba Mutana na Kibuba. Ndayisaba Viator aramutswa zone Jene akaba yarashimiye uwo mushinga mateka ko banayitaho abene gihugu ndetse akaba yashimye kubakira ico kiraro. Ndayisaba yamyesheje kandi ko urwo ruzi rumaze konona ibitari bike harimwo ugutwara abantu hamwe n'imirima. Nayo Apollinaire Miburo umuhanuzi wa musitanteri wa komine Kayanza mu vyajejwe harimwo amategeko nawe nyene yamyesheje ko ico kiraro gitangujwe kubaka kizogira akamaro abene gihugu bo muri iyo mitumba ikikuje urwo ruzi. Afashe ijambo Ndagijimana Vincent umushinga mateka yatowe mu ntara ya Butanyerera yamesheje ko we yari yaje gushira mu ngiro ico yari yaremereye abo bene gihugu bo muri zone ya Jene acagira ko batana impanuro yo kuzobungabunga iyo ngabire. Icyo twosaba abene gihugu mu ntumbero yo kubungabunga iyi ngabire nuko iki kiraro kizubahirizwa cyane bakamenya ko bakama babona akababaro bari bababaye kuva kihava imyaka 20 ikaba yari iheze kandi nuko abakuru imitumba bo kubahiriza ibarabara riza ku iki kiraro bakaca bagashiramo ibiti bagashiramo utwo bita udukobeko kugira bafata amazi amabarabara ntacike bakamenya yuko ingabire yabo nubundi batayibungabunze yozo ikongera igata agaciro. Yarateye akamo abene gihugu na cyane abagabo kwirinda guharika. Yasabye kandi abakenyezi barungikwa n'abagabo babo mu bindi bihugu kurondera ubuzima bagaruka aho gusubira mu ngo zabo ugasanga bagiye ku bandi bagabo abasaba guhindira iyo ngendo. Yahanuye abene gihugu kuri mitumba kwijukira guteza imbere igiterwa civoka ikawa n'ibindi ahanini muri iryo soko igiterambere. No candarikya n'abene gihugu gukora ibikorwa bibateza imbere cyane bijukira ibikorwa bijyanye n'isuka. Isuka niyo ya mbere burya ku isi yose isuka n'ikaramu nibyo bitunza abantu. Nukuvuga mvuze ikaramu mvuga isuka n'ishure. Hama kandi mu kwiteza imbere barabe ibintu leta yashyize imbere biba ari byo nabo bashyira imbere kuko leta ni umubyeyi w'abene gihugu. Nk'uko kuntu leta irimo ihimiriza abantu mu ikawa ati bakorera ikawa cyane kuko ikawa niryo terambere nicyo giterwa dufise njabuka amazi nicyo giterwa kizinjiza amadovize uko icyo gikorwa bagikoze mu muryango wabo baronka amahera kandi na leta ikaronka igihugu kandi iyo mvuze leta mba mvuze mwebwe mwese kuko leta n'abene gihugu. Abene gihugu bo muri zone ya Jene nabo nyene barashimye cyane ko icyo kiyaro kiye kubakwa ndetse ko kizobagira akamaro biyemeje ko bazokibungabunga. Ibyo bikorwa by'uwo munsi ikaba byasozerewe no gutanga ifashanyo ku miryango 25 y'abatwa ifashanyo igizwe n'ibiro 500 y'ifu y'ibigori.